icyo nashaka gushimira severi cyane n'iryo jambo mwatoye abakijije abandi n'inkingi y'amahoro n'ubuntu batwigisha ibintu byinshi. Rero nitwa Segatwa Fabien mu 1972 nari muri kaminuza mugabo dusuye inyuma gatoyi mu 1971 mu kwezi kwa 12 twari twagiye mu biruhuko hanyuma manuka itariki 31 z'ukwezi kwa 12 nari umusore icyo gihe narinje gutamba muri n'abandi bana b'abanyeshuri hanyuma tugeze mu bindi duca tugira accident tugwa muri za manga za hariya hanyuma abahaciye basanga ibara ryaguye baravuga bati dutware abakiriho mugabo abapfuye tuzakubatwara ejo. Nanje aho narindi nariko ndarota ndi muri ya boîte de nuit mugabo abantu bariko bararira numvise rero bavuze ngo dutware abakibona nderega nanje ntimuzi ngenda cabona ati nako gasore kaza baranjana bashira kuri Prince Regent baravura mugabo muri university icyo gihe twari dufise icubahiro cinshi baca bankora kuri Prince Regent banjana muri Prince Louis wa Gasore kandi narafashwe neza cyane. Hanyuma ndahagumayo amezi 4 mva muri Prince Louis itariki 21 nja kuba muri campus ikindi campus rumuri nk'uko bariko barayivuga. Aho rero mugabo nari ngwajwe na mwene wacu mutoyi baca baduha icumba aho bavuze ati ni muri puraye hanyuma turasangira icumba niho rero izo tariki 29 z'ukwezi kwa 2 1972 zasangaho. Icyo gihe hamaze mu bambere batwaye bari abahutu bari bavuye cyane muri Atene baba athlete bari bazi les athlétisme aho niho bagiye ubwa mbere. Ubwa kabiri baca batwara abahutu benshi bari muri economy bari baronse ama distinction abo bose baca batwara mu munsi wa sinzi mu mwezi ya mbere. Hanyuma rero batanguye amashuri niho haza amakamyo. Ibyo narabyumvise sinabibonye kuko nari njyamye mugabo abarokotse barabimbariye baraje barakikuza universite bazana n'amaliste bahamagara uwitavye bacamushira mu ikamyo acaryama uwitavye bamushira mu ikamyo acaryama. Hanyuma rero niho abarokotse batitavye ntaco bagende bagiye nibo baje kumbarira ati erega abahutu barahonye kandi nibaza yuko badashika bakibona kuko baza barabapanga kujya bapangirwe. Bitiwe abagumye muri universite bamwe barahunga abandi baraguma muri universite hanyuma itariki 7 niho haza umuhungu w'igatara kuko je mvuka mu Kayanza Gatara niho nize arambarira ati turaganira kuva 2 gushika 4 arambarira ati ejo uzinduka mpunga nanje kuko nigisigaye jenyene abandi bose barapfuye baragiye ntibari bazi yuko bapfuye. Hanyuma ndamubarira ntewe ejo mu gitondo ca kare 5 uvyuke bataravyuka ucubandanya uzugwa imbere ateyeko. Hageze 4 uwo muhungu sinari nzi izina ryiwe twamwita Sukisa niho vers 22h yambarira namubarira yuko dushe yuko ruja kuryama mugabo akazovyuka kare avuye muri chambre wanje
numva atanguye kuboroga, baramukubita baramuvunagura, hanyuma haheze akanya numva bariko baravuga ngo Brende yaje kumutwara. Mugabo numva undi ariko aravuga ngo mugosukisa arakomeye ngo twamuvugnye amaguru ngo umugabo ngo yatambuka. Numva ndababaye cyane, niho navuga nti ko wanyuma agiye usigaye ni jewe ngwaye. Cyo gituma rero naciye mbarira mwene wacu ngo tugende turamagene tumugenda. Iyo bita ngo ni pulaye n'akantu katangana n'iyi sare gutya. Hanyuma mugabo harimwo bariyeri zitatu. Bariyeri ya mbere ndayirengana ugiye hengeye kwa muganga, bariyeri ya kabiri ugiye hengeye kwa muganga, bariyeri ya gatatu yari kuri sorti ugiye hengeye kwa muganga. Bati genda ntacu. Ngira Imana rero, burya Imana y'umuntu, ngeze kuri auditoire nsanga umuprofesseur yahora twigisha hejeje amashuri, ndamura ntarware kwa muganga, aremera arantwara kuri presse wa Gasore. Hoho ko nari nanzanye n'abandi benshi, ndashika baramvura birahera, ubwo bahejeje kumvura none njeye subire kuri campus ntibishoboka. Mugabo rero icari mu mutima w'iwanje ntikwari ugukira, kuko nari nzi yuko by'iwanje byari byaheze gupfa, ntaco byari bikimbarira. Mugabo nashaka gukiza mwene wacu twari kumwe, ndiyumvira iyo noja ko nari nize mu igansi minene, ndavuga nti aba bantu bigisha ijambo ry'Imana reka abariho nza gusiga mwene wacu. Baratelefona taxi, turinjira turashika muri Grand Seminaire. Dushitseho ndasaba kubona Monseigneur Ruhuna yari recteur, ntiyaranzi, sinari ndamuzi, nari navuye muri seminari ataraba recteur. Aranyakira n'ukuri, hanyuma ndamubarira nti vraiment kuri campus abahutu bose b'abanyeshuri bahetse, nije nari siganye na mwene wacu, kandi jewe ndabona yuko atabukiriro, narinje gushikiriza mwene wacu. Niwabona ibi bintu biheshuye, uzoheza umurungikiye mu rukago, azoheza amenye inzira yo kuja muhira. Nayo jewe ndishoye, kuko ingene numvise bica abandi kuri campus, sinshobora gusubira kuri campus, reka ngene muri komisariya banyicireyo, heka hoho bazoheza bakanyarutsa. Hanyuma Ruhuna aracuka umutwe, arambarira terega ati abantu basatse, ati rero aha hari izindi mpunzi nyinshi, ati reka baguhe shambra, ati mugabo, ati simvuze yuko nukuri hari ico shoboye kinini, sizi ko zo gukingira ugakira, na jewe narengewe abantu basatse. Ahamagara umunyeshuri mu seminari, baratwereka chambre kuri imwe yo muri Grand Seminaire, murayibona umuntu acinjira, hariho batima ya mbere iri kuri kanivo, niho rero impunzi zose zariho, na jewe niho narindi. Turahaba kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kwa 12. Njiye kuri menshi kuko ntaho bivuga mu minota 10 bampaye. Niho rero nasaba ngira nshake guhunga, ndasaba nyakubahwa Musenyeri ngo yagoye, wewe yari yaranyigishije, ndamubarira nti mperekeza ze kuturira udufaranga muri Kadebu. Nukuri yaramberekeje atagonanwa, turashika muri Kadebu, sanga harimo amafaranga ibihumbi 16. Baba bariye yuko barimo bafata ibihumbi 4,500, twebwe buruse yari ibihumbi 4,500, ko ntari nayakoze ku muri ico gihe cyose nari ngwaye, sanga ariyo ndayakurayo. Emwe no kuvuga ayo mafaranga Musenyeri ngo yagoye yarayahezagiye, n'ukuri kari kameze nka kagakarabo ka wa mufasoni wo muri Bibiliya bavuga ati amavuta ari mu ikarabo yawe ntazohera. Ayo mafaranga nayakuyeho itariki sinkibuka neza, mu kwezi kwa 10 mpunga itariki 19,
ayo mafaranga yaramfashije gushika mu mirongo, gushika ndaje Kinshasa, ndayamarana meza ni Kinshasa, yagiye guhera ari uko turonse bourse yaje. Urumva rero ko amafaranga yarahezagiye. Nashitse muri Kongo ndayavunja mu madolari 40, mu mazayiri 40. Ayo mazayiri 40 yaramajije murumva amezi kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa kane k'umwaka uza. Urumva rero ko ari amezi 7. Ayo rero ayo mafaranga nari ngiye afise ntiyadonoka, wamenga Imana yahezagiye. Dusubiye inyuma rero niho nabarira Musenyeri Ruhuna yari recteur, ndamusezera ndamubarira ni Musenyeri, jewe kuba mu gihugu canje nk'umu étranger notuma mpunga kaza ko mu étranger hanze. Arandaba naho nyene arambarira ati ushike n'amahoro, ndavyumva cane uzushike n'amahoro. Hariho uwundi mupatiri mu seminari yitwa Gofine, nababariye yuko ico gihe abapfakazi bose b'abakuru nk'abadirecteur general, abadirecteur bari babuze abagabo bose baciye bahungira mu seminari. Iyo seminari ico gihe bayita ngo camp de réfugiés. Abo rero umupatiri Gofine niwe yafasha izo mpunzi, abandi bose abashoboye kugira ngo abahungishe, bamwe bakaja muri Kongo, abandi bakaja mu Rwanda. Najewe rero igihe sezeye nyakubahwa yakwigendera Musenyeri Ruhuna, niho namwikoze ko aranjana mu Nyakabiga, sanga abakongomani bari bamaze kubategura kugira ngo bashobore guca tujana muri Kongo. Ikimbabazi rero mugabo mu mutima cyane nuko abo bakongomani nukuri barangiriye ubupfasoni cyane, barangiriye umutima mwiza, barantwara turashika kuri frontière yo kuri barrière yo mu Gatumba. Mugabo baravuga bati wewe rero ntushobora kuca kuri barrière kuko atabyangombwa ufise. Baranyereka aho umuntu yoca hirya ya barrière, banyereka aho mba ndicaye, nanje aho no kugenda nagenda cyane, mugabo nari ndanguye kugendesha ikibando. Niho rero nashika nkicara, nabo bararengana barrière, bararungika umuntu n'ikinga kuza kundondera, nanje nari najyanye mu byatsi hagati y'inka ziri kuzirarisha, arambura. Bararira cyane, bararira. Imodokari yari yashitseho nka saa 9 irandindira, irahagarara. Hanyuma mbonye umuntu azaraza agaruka, ntihari naho uyu muntu arije ariko ararondera. Ndahaguruka ngo twakurondeye, twari tuzi ko bakwishe, twari go turibwiza mbega uwo muntu twatwaye nibumva tutamushikanye tuzovuga ngo iki. Saa 1 niho twava mu Gatumba turashika kuri frontière ya Kongo. Barambaza ati wewe urinde, ni umunyeshuri, zana ibikuranga. Dokima yanje nari mfise yonyene yari karangamuntu ka université, carte d'étudiant, nta kindi nari mfise. Ndajabuka, baranjabukana. Ico gihe nukuri abakongomani baramfata neza nukuri, abatarahunga bavyumvire nga burya umuntu ari kariruka akabona ahantu avuga ati biraryoshe cyane. Nukuvuga umunezero naronse numvise njabutse iki gihugu cy'u Burundi, ntawo uvuga yo munezero mwiza cyane gose, nubu ndacahumva. Hanyuma rero turabaho, turaja muri Kongo. Ibyo rero n'ibindi bintu bitajanye n'ibyo. Mugabo rero nashaka kubabarira yuko burya abantu bihebeye Imana, bagendera ijambo ry'Imana, baratandukanye n'abandi mu buzima. Ntawovuga yuko nyakubahwa nyakwigendera Musenyeri Ruhuna canke nyakubahwa ngo yagoye yabigize ngo nuko hari ikintu do plus azoronga iwanje. Yabigize kuko
ijambo ry'Imana rivuga ati nimukize umuntu. Mugabo sinovuga ko ari abihebeye Imana bose babigize, sibyo, ntabyo ndiko ndavuza, ntabyo nzi. Mugabo n'ukuri iseminari nkuru y'i Bujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu ico yemeje ashobora kugikora. Nkabasaba rero ababishoboye n'ukuri, ibyo mvuze gusa ibyo mu 72 mugabo murengera abandi igihe ari Musenyeri Gitega ibyo yabakoreye mu 73 aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa Musenyeri Ruhuna hama ari ahantu hahungirwa n'abantu bagowe, n'abantu batafise iyo baca kwa Musenyeri Ruhuna. Yaba ari jewe mu mutima w'iwanje, yaba nashikira Imana cyangwa yaba nashikira Papa, Musenyeri Ruhuna wogize umutagatifu.